Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Felicien Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego, mbanze kubashimira gose mwebwe intamuheba. Intamuheba kubera iki? Mwagumanye n'iki kiganiro ibihe vyose, haba mu gitondo, kumutaga, mu mugoroba no mw'ijoro, kugira ngo tubandanye tuyaga imico n'akaranga vy'Uburundi, duteze imbere ururimi rwacu rw'ikirundi, ego umwe mu mico nyafrika. Nuko rero uyu munsi rero tuguma tuganira iki? Tugomba turabe ku mvugo zitandukanye abarundi bakoresha iyo batimbuye. Umuntu yararima ugasanga ntiyimbuye, mbega yabibona gute? Yabivuga mu majambo ayahe? None rero ngira mbanze ndabereke aho umuntu yarimye ntiyimbure, ku kigori ntihazeko n'urutete. Mbega yemwe uri nk'uwo murimyi wokwiyumva gute? Wobivuga gute? Turaza gukubitira no mu mayagwa ya Nkeshimana twumve ingene nawe abivuga. Reka rero mbanze ndabereke ingene ico kigori kitatanze umwimbu ingene kimeze. Murakoze. Ego murabonye namwe yuko aragatetereza umuntu yararimye hanyuma ntihagire n'urutete ahakura. Murabonye ko bishika ikigori nta n'urutete rwagiyeko. Abarundi bavuga ngo aho utaye agafuni uhatagatemere. Ukuvuga aho warimye uraza kuraba yuko hari icahabonetse kugira ngo ushobore kubukura mu cibo. Ariko urabona urya murimyi uko vyagenze, mugasanga rero bavuga ngo birahamba mu cobo, kurima ntiwimbure birahamba mu cobo. None ni imigigo yihe abarundi bagira aho hambere kugira barabe ko bokwimbura? Ego ni mu kanya tubanze twumvirize rero uko Nkeshimana yabivuga. Yavuga ati amagorwa ni menshi mw'abahungu muraho, kurima ntiwimbure ni nko kuvyara ntutume, iyo urimye ntiwimbure birahamba mu cobo. Iyo urimye ntiwimbure birahamba mu cobo. Ayo niyo mayagwa rero yashoboye gushikiriza. Nawe usanga uyo Miduri yahinyanyura akayishira mu majwi, n'imvugo n'amayagwa y'ikirundi yaza arakura aho nawe yagendera, bavuga ngo kurima ntiwimbure birahamba mu cobo. Yavuga ati amagorwa ni menshi. Avuga yuko yateye agatoke kakuma, nateye agatoke karuma, ntera umumanda uruma. Ati amagorwa ni menshi, yatera umumanda uruma. Umumanda muribuka yuko ari ca giti cari gifise uruhara ruhambaye mu buzima bw'abarundi, kuko cavamwo impuzu bambara. Imimanda niyo bakomamwo impuzu y'ibiti. Ariko kandi umumanda wari ufise n'uruhara ruhambaye mu gihe co kubandwa. Ivyo n'ibiganiro tuzogarukako, hanyuma niho tubabwira tuti mube hafi. Hanyuma atera agatoke karuma. Atera agatoke aba yari yiteze ko azokurako umwimbu kagaca kuma. Yavuga ati amagorwa ni menshi. Kurima ntiwimbure rero ni nko kuvyara ntutume birahamba mu cobo. Murabonye rero ingene urya murimyi nawe ahari ababaye. None kugira ngo abarundi aho hambere barime bimbure,
babigenza gute, hariho bivanye n'ingene bararima bakareka isi ikavunda ngo niho bizomera, hanyuma bagatabira ivyo vyose, hama mu kurima naho bararima bimbika isuka kugira bashobore gukurayo urwire, nuko haraba igihe babanza bagahanda, hanyuma bakaza kuvyura ya masinde, ivyo vyose nivyo bagira kugira ngo umwimbu uzobe mwiza, uzobe mwinshi. Ariko rero haraba kandi n'indi migigwa nk'iyo bimirije kuza kubiba nk'amasaka, haraba kuza guterekera mu ndaro ya rugabo, n'imigigwa nzoza ndabashikiriza hanyuma ingene vyagenda. Hari n'utubuye bita inguru, natwo nyene baraturondera. Iyo migigwa rero muzobibona hanyuma. Ariko hariho n'undi mugigwa uhambaye hakaba guhezagira imbuto ibwami, nuko haraba rero uterura imbuto, ikinyankinda kirimwo imbuto imbere y'umwami, hama umwami nawe agaheza akazihezagira, ako ari kugira ngo bazoronke umwimbu. Ubu rero uwo mugigwa wo guhezagira imbuto ibwami warahagaze kuko vyaba mu gihe c'umuganuro. Ubu hasigaye haba imigigwa ku masengero kugira ngo abihebeye Imana abe aribo bahezagira izo mbuto kugira ngo umwimbu uzobe mwinshi. Nuko rero ivyo nivyo dusigaye tubona ubu. Nuko rero aha no kugira ngo barabe yuko umwimbu woba mwinshi, kuko murumva kurima ntiwimbure birahamba mu cobo. Ubu hariho no gutanga ifumbire ya kijambere, iyo bita hangeri, abandi bavuga ngo ni angeri, rivuye mu gifaransa engrais chimique. Nuko rero abatunze inka n'utundi dutungwa baragerageza kugira baronke amase, batabire bazoronke umwimbu mwinshi, kuko bavuga ngo kurima ntiwimbure birahamba mu cobo. Bakagereza kurwanya n'utundi dukoko twotuma batimbura, imiswa, hariho kandi n'utundi tuba mu kuzimu bita ifuku. Ivyo vyose nivyo bagerageza kurwanya kugira ngo umwimbu uzobe mwiza. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, reka ndabasezere ndabifuriza kugira umwimbu mwinshi mu bikorwa vyanyu. Murakoze cane, muhezagirwe.